bogari umeze neza uhagaze neza umeze mbiza nyimba wowe waje gusaba akazi muri inyishu media kora icakuzanye ureke mbona ukonzeko kuki undekura banda nije ne bashaka ngenda gukozeko nkora mu gifitiye cifise ijwi ry'intare kandi nubwo byo bari giza ntibikuraba wewe usanga izira ryawe bro je n'izina ryanje ntaryutse ariko mbarira none uje wankundiye ikibasi frère oya bintu ndakubesha wowe ati ngo ndagukundiye ubwiza kuko ubwiza buheze wakwa nk'umuntu ngo ati ndagukundiye inzobe iheze nakwanga navyisanze mu nciza ntako nditahura no gati urukundo n'ubusazi none ivyo wisanzemwe ntumva ko ari sanganya oya ntago ari sanganya wewe sinzokuva inyuma ndagukunda sibyo Hello bakunzi ba inyishu media bakunzi mukunze kudukurikirana ku rubuga rwacu rwa YouTube je no musi nangiye ku kazi vraiment boss wanje cara telefone ngo nze kwakira nice ariko nice ni gikushaka ko je ariko ntari sinakubwiye le face de inyishu media nakubwiye ati uyu n'umutana nigo wa kabiri aje muri inyishu media nakubwiye gute wewe sinzokuva inyuma ndagukunda sibyo ariko nice ushatse kuvuga yuko uje muri inyishu media uje gukora ntabwo uje mu bintu by'urukundo excuse me nje kurondera wewe navye gute navye uko nje gusaba akazi kwera nde wewe kandi ndazizoro kunyemereye si forcing nagusabye na mwimenga ushaka kwigira wahatari sawa tubaririra bari abakunzi ba inyishu media icuje kubamarira n'icuje gukora umviriza ntare ibyo bintu tuzobikora undi munsi sibyo uno msi ndi kumwe nawe wewe shaka umviriza ariko reference koki umuhungu umuntu arekera mudijaga muco ushaka kwigira wahatari so je ntabwo ndiko ndigira wahatari aha turi mu kazi imba umviza kubwikoza uri handsome boy uri bogari umeze neza uhagaze neza umeze mbiza nyimba wowe waje gusaba akazi muri inyishu media kora icakuzanye ureke mbona ukonzeko kuki undekura banda nije ne bashaka ngenda gukozeko nkora mu gifitiye yo urumva ko intigisiera mango shayi muno yari mu rukundo ntaho mbwira cece se ntagonoko ariko abakunzi ba inyishu media bashaka kumenya impamvu uje muri inyishu media babarira imigabo n'imigambi uzanye muri inyishu media je no muzobe nyamunyuma me uno msinaje kubera wewe sibyo nakubye ko ndagukunze ariko kunyigarisha ko kwugira ariko je sinakwankije ko ntagukunda wewe gusa nakubye ati hari umusizo koroha nje tuma naje uwo munsi ntuzoba nakuziye rero kandi ndenda kubaza warida umwaraheba Wumga sinzi ko nushavuze ko ngo bati ndiko ndakubembeza ndiko ndagirana nushishaka kwigira wa yuru wari dutwara hebanye twahebanye kangahe le fasi ntago mwabibona duhebana kangahe je ntavyo nari ujya ni x ivyo ntumuzizeye kuri rero ubure umeze babakobwa bironderera abahungu umviriza sindiko nda kumengushaka umviriza ntari abakunzi ba inyishu media impamvu uje muri inyishu media babarira ivyo uje gukorayo nta bindi bintu bikeneye guys nzobibabwira mu nyuma uno msimpagaze ngaho na boss wa inyishu media ndagushimiye vraiment kuba wankujije ko nzana ngo niwe ngo gumaze je twakoranye ikiganiro mu gatondo cyo muri Waka Light wari wambaye ukunyene ariko jibona je no guma mpagaraye n'umukobwa adahindura n'impunzu umviriza the first dog nani hi do inyishu media ntago nigize imvuga ati ngo ndatashe go urati kuba mwito yuko ntarafungura kwati mperuka ngaha nzigisemba kandi usa ukati kugira nze aha uno je birakura meje huzi nakode ntago uri kurazibona ikuno nitanze ntago uri kurabibona kweriki iko kiyo umuntu abakunze cyane atavye mubona ariko wari gutaha ugahindura impunzu koga umviriza navyo ati mvanga ndako kandi abakunze wanyishimize bona ko ndutse nakarose rero ndakozi ntago nzo kuva inyuma nako nzo uravuga ibyo ukeneye nice je vraiment je ibi bintu ngiye kumubara boss wanje je habwe je nakazi tunda Lefasi nakora ico keneye ago boss ndagushime kuba wakampaye sibyo ndakuziye nini nkawe muri inyishu media vraiment uje gukora iki excuse me kikudusubiza inyuma nana kime bro ariko abakunzi muzobibona ko nje kugira imbere cyangwa me ivyo banze tubireke ndi umviriza kuki wigira umenga none je nidushaka kujya ko poster urabere nice umviriza uje mu mwuga musanzwe nkora ivyo bintu by'urukundo by'iwawe urabiyujana je sinkubita abakobwa
ndakwiyamye nushaka nkubita ndakwiyamye imbere ya kamera bakunzi banyinshi media je umukobwa aje dukorane ndamwiyamye sinshaka ariko refansi umuntu ubona uti nkuyu nitanze kuva mu gitondo ntago ndataha ubu umenga turi hafi saa 10 ndacari ngaho gati ndakuninze ndagizene kweki utavyubona ko ndagukunda uhari kubera jewe none aha ninde yagize avuga ati ngo nasinga ndiko rondera akazi ariko uno msi ndabikoze kwera wewe mba babigize urikijuje uno msi nyise ko ndiro fame hari umusi uzokoroha uwo musi ntuzigera ubaho uzobaho nice ntago twapinga kuko ntuzopinge n'umudada manje uzodura bigirira bwa buhungu ubona abakobwa aba bose babakozeko ngo bace bajana nawe je sikomezi je niba no kwishimira no gusanga iwuba hari nkabikubaye ariko je ngo urukundo wewe je nawe he les fans ndabibemereye kuba ninjenga ndagotse sinzo kuva inyuma nzo kugwa ko mpaka unyemereye ntuzingira no kuramutsa abakunzi banyinshi meje bari babaramuka yo nta umwanya nta wampaye nta nubwo nanabyibutse uvyibukanye wararozwe rega wewe ndagukunda wararozwe sawa ndagukunda ndabyemeye ko naroje ko ndagukunda wewe wakunze umuntu adashoboka byo bakunze banyinshi media je ndigiriye je akazene naje gukora maraje kananiye kuri umwigeme ndabona ntituzigera duhuza we ntituzigera duhuza ndagukunda naho tutohoza ndagukunda uramaze kumva umugani w'intare n'agakwara ndagukunda ariko nice je ndabona ivyo bintu womanza kwanza ukavyihoza ukaza gukora akazi uzicakuza ivyo urukundo kavyihoza umviriza urazi hoho nahajya tuko turakurondera ndambwira Bible ndamukeneye watugaye ko amaze hafi amasaha 2 utaraza me ubu tuza turi kumwe hano hamwe muri nyinshi media turi kumwe ndumva ndakuba mwanya wose ngirante nzogerageza vero nzokora ikonshobo kandi ibi bintu je ndiko ndibaza ko ari Brinera byose yabizanye bibi aga Bible wakoze merci vraiment wakoze ko wampujije kandi merci ko wansabiye akazi hasike ari je nikorera Brinera je vraiment je ibi bintu wamuhaye ikibasi kugira aze kubigukorera wabima ntacu namuhaye me ujya mudada yifite n'umutima mwiza me ivyo reka tubireke ariko rero nice je ndakubari jewe ndagomba ndagusaba ikintu kimwe uve basi muri ivyo bintu byo gusaba akazi ivyo urukundo basi tuzobiyaga mbiriza na naho no kurondira ntinjenga uhanzi wangaye ko bikiri me ubu turi kumwe ne urazi aka kazi kiwacu karagoye uno musi je ndashobora kwigwa ngaha mu Carama we nawe wiriwe mu Buterere numva je nawe tuzohura bize nta nakimwe ni hazobura urazi nkubu tutari kumwe ndivyo sinje ngaha sinebwa karonke no kwita hafi na M1 ntakubona me nta kwezi ko hira ntakubona cyawe na ninzu ko kizo tuko turakorera hano hamwe gusa nta nkura nta ndagukunda jene nakubari sindagukunda ivyo bintu by'urukundo vyawe wovyihoza basi ndaguhanure basi nk'umwigeme basi no kwifuriza iterambere rikana n'ivyo bintu by'urukundo imbuje mu kazi ingo mu kazi ivy'urukundo haruhande y'akazi les fans ndawemere ko nzobakora akazi kiwanyu neza me nawe umvanzo nyumviza basivyo niko nakubwira merci ku mpanuro ariko banzo nyumve sibyo aya maboko yawe zurayamanura utiko n'umuntu uri kurankora we kuva mu gatondo nakubari nturoga twakoranye ikiganiro mu gatondo nturoga mbiriza naho ntukibingana gutse ngo shakanshika intege no uri kuri henda ronde burundu tuka les fans kuva mu gitondo sindava ndamwa amazi sindagirene mpaka ndakuronze sibyo so Bible merci vraiment ko wansabiye akazi merci hasikeye je nikorera umuti ndagukunda man ariko rero je kindi nokubarira kibasi jinzo mubarira boss ndamubwiza ukuri we kutaje basi gukora akazi waje mu rukundo les fans ndawemere nzubakorera akazi wanyume babarira abakunzi banyinshi media icuje kubakorera umvirize reka kwihuta ivyo nikete bansavye nzobyandikamwo me ndiko mvugana nawe ndagukunda vraiment kiko turi kurabibona kuvaho nakavugiye ndiko nagirane urazi umaze kudiraga n'abakobwa bangahe ari bo bagutongoza wewe benshi cyane bose bagira nk'ibiri kurangerera nindaragushya kwisashime gwati ntare ndagukunda ariko we nawe wabigize ngira na karo ati nice kari suzuguze niko ndagira me kuranda gukunda ivyo ntago ndabibona ivyo gendo bigirire ba warido na ba R9 utiko shaka basi ni horera mboromenga uri uragiye hora nubundi kuko we nta majambo menshi wari ufise bakunze banyinshi media je umuntu ntacaje kutumarira mu mugwi wacu ntacaje kudukorera vraiment shagusa n'ikindi kintu ufise nice voice ufise jinziza Chifisi jugi intare kandi nubwo byo bari giza ntibikuraba wewe usanga izira ryawe je n'izina ryanje ntaryutse ariko mbarira none uje wankundiye ikibasi frère oya bintu bandakubesha ko wati ngo ndagukundiye ubwiza kuko ubwiza buheze wakwa nk'umuntu wati ndagukundiye inzobe iheze nakwanga navyisanze mu nciza ntako nditahura no gati urukundo n'ubusazi none ivyo wisanzemwe ntumva ko ari sanganya oya ntago ari sanganya
ntabisanganya bro nice kuko barisanganya ntago nozanga kuri social media ko ndabitangaza kugira isi yose ibibone nice warihenze cyane gukundana nanje I love you warihenze cyane kunkunda dukundana menye warihenze kunkunda wansi ntago ari nakubariye yuko nyimba uje muri aka kazi je ntuzoduranira ama stress kandi akubwire ntare wazi basi impa basi chance imwe agashise gusa gato uvyo nice vraiment ko kugira umviriza basi impa agachance gusa kamwe dukundane vuga ati uzobona akamaro kanje canke atakamaro kanje sinzo gutesha umwanya je nakubariye je sinkundana n'abantu bambaye ibintu bigeri no kumaguru nana kimwe ibyo byose byose nice nambari bingana gute nzo kwambara me nyemerera ariko we ntumva we ko mu mutwe byagucanze vre mama wiwe bari we yareheje papa wa aho yani tugene mu byo babyeyi kuko je mu Rwanda umuntu wa mbere nubaha mubyeyi ibyo nitubijemo sibyo nawe uzoba umuvyeyi w'abandi niyo ndikunda Jessiyo ndikunda va mevye ndikunda gusaba sivyo uri kuranyishura ndagukunda Ntare nanje byo naje gukora akazi wase kumpa ikiyago nashaka je naje ngaha ubarira abakunzi banyisha media migabo n'imigambi ivyo uje gukora ariko vyanse mpagaritse ngaha anyu mu bintu ngo by'urukundo je nta rukundo bibona ivyo bansavye kuvyandika mukete nzovyandika mandayitume ivyo naje ngaha nakunda kurondera wewe jewe have nigire ivyo vyakuzanye wewe je sivyo vyanzanye ugenda tuzogumana kuko urumva ko bamaze kumakazi nawe nzompongera je aho tuzoba turi kumwe je